kuko iyo utihangana biragoye ko ushobora kubaka. Nakubwiye nti umuntu murahura mugahura mutakuriye hamwe mufise ibikomere bitandukanye, mufise akahise gatandukanye, wewe ukaca ushaka ngo amere ko wewe ushaka, canke nawe urashobora kubera yuko wewe ugenda kubaka n'umuntu wibaza ko ari marayika, babwira ngo urumva ngo nkene umeze gutya, nawo muri fiançailles aba bana b'abakobwa canke aba basore n'abahungu bose ugasanga aragerageza kabisa ahuye no mu fiancé wiwe akamwereka yuko ari tutwa gucyanya. Inshuti nobe wewe garagara uko uri, ugaragaza uko uri, amenye faiblesse zawe hakiri kare, hama nawe mugiye kubaka umwe wese. Shalom shalom bakundwa bacu, turabaramukije, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Kuba ari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi turabahaye mwaramutse, ndetse no kubari hanze y'igihugu cacu badukurikirana barahatandukanye turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Turabakunda, ndakunda kuvuga kano kantu ngo turabakunda. Turabakunda kuko mu bisanzwe jene baza yuko ntibaduhemba, ariko dutegerezwa gukora uko bishoboka kose kugira ngo dusanure kumbure imitima y'abantu badukurikirana mu bitandukanye, mu buryo ubu canke buriya, mu mibereho yabo, mu ngo zabo, mu buzima noneho bwose. Nico gituma ndababwira nti turabakunda kandi natwe turazi ko mudukunda. Nuko rero kuri micro nkuko musanzwe mubimenyereye ni Gisirene Haziyo ari kuri micro, nkaba ndi kumwe n'ingikomangoma Mama Khaour. Muhava mutangura amakomantere n'igikomangoma kuko arashoboye, n'umuvyeyi twubaha kandi dukunda, arashoboye cyane. Ndi kumwe na Mama Khaour, ndi kumwe n'uwundi mu jeune mubona araza kuronka kanya ko kwivuga izina, ariko imbere yuko ndabakira reka sabe uyu mujene yatugendeye kumbure nibazi ko akijijwe adusengere, kubera ko mu bisanzwe hano mu migenzo yacu mu gutangura ikiganiro turasenga ndetse no mu guheza turasenga. Ego kazi murakoze. Data mu izina rya Yesu, Mana turagwaye icubahiro, turagushimiye ko twaje mu isi kubw'icubahiro cawe, kandi turagushimiye ko ibikorwa byose dukora ari kubw'icubahiro cawe. Turaciye bugufi ngo ntabari twe tuboneka muri kino kiganiro, ariko uboneke muri twebwe, maze ukora ibimenyetso n'ibitangaza, cyane cyane ukize imitima ifise inyota kandi yifuza kubona ukugira neza kwawe mu buryo bw'impwemo no mu buryo bw'umubiri. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Bakunzi bacu, muze rero mufashe kwakira aba bantu bacu. Ndahera kuri Mama Khaour, ndamwakiriye naturamutse. Jiji ntanguye kuramutsa wewe. Murakoze. Natiere ndamuhaye mwaramutse. Mwaraye amahoro. Ego namahoro cyane. Hama ndaramutse n'abakunzi bacu bo kuri Horikana TV. Umve ndababwira turabakunda nkuko Jiji yabivuze, kandi cyane gose cyane. Nukuri haraho ni yumira ngo mana nokora iki kugira ngo aba bantu bagirirwe neza. Niryo sengesho ryanje, niyo ndoto yanje, ndifuza ko abadukunda n'abadukurikira bagubwa neza. Rero Imana ibampera umugisha. Nukuri nawe urahezagiwe. Reka twakire uwundi mutumire wacu aturamukirize abakunzi bacu, yongere anatubwira akazina kiwe. Murakoze cyane. Ni Niyongabo aho ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hanyuma naje ndanezerewe gushika muri kino kibanza kugira ngo turagira partage y'ivyubaka imitima n'ubuzima bwacu muri rusangi. Mwarahezagiwe cyane. Meze neza aho cyane gose. None unezerewe gute kudacemuce mu maso nyene ngutwenge ngiryoherwe? Ana kuri Canal TV tuguma dutwenge, twana Marahure ngira baramaze gutuya. Usanga araduhimye. Usanga aragasege gafundikiye. Okay, udashaka nigaseseke. Nagagaseseke. Voilà. Amen. Nuko reka
rero ndababwire ikiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo nirihe banga ryo gufasha kubaka urugo rwawe neza rugakomera ku bantu bacu abubatse n'abatarubaka ibi bintu murabikeneye kuko hariho abubaka kumbure ntumenya byose umuntu aguma yiga ku batarubaka hoho murumva ho hose bapiyeho yo kugira ngo muvyige mubimenye kugira ngo ejo hirya y'ejo uzogende mu rugo rwawe uri umuntu ashikamye cyane adahenurwa n'ibihuhusi nuko nkuko mubibona abatumire bacu buno munsi ni mama Haure ndetse na Ahon nukuri ndazi yuko batekeye byinshi mwebwe gusa uze gufata akanya mutwumvirize mama Haure awe turazi kuzi byinshi bram ndaguhaye kaze mu kiganiro reka ntagore nawe emwe urakoze cyane nkuko bivuze umunsi twaje turi babiri hari inararibonye mugire mu bikorere ko tugire tugikorere nukuri kuko hariho inararibonye yego imaze kubona agapfa n'agakira yoshobora gucira umugana bakiri bato turasi umujene ngaha azi ibihe abantu bariko baracamwa abajene b'uyu munsi bariko baracamwa bigatuma n'ihitamwo ryabo rigenda nabi n'ingo ntizikomere ariko tugira turabire hamwe ibintu bitatu bituma urugo rugenda neza urugo rukabamwo imana ikarubamwo ikarushigikira bakagubaka neza kubera inyifato n'intumbero bafashe rero hari ibintu bitatu jewe nabonye urabona se nakubwiye nti dinararibonye ibintu bitatu bituma umuntu yubaka urugo kandi akagubaka atari uko ingorane zitahari atari uko ibihuhusi bitahari bihari mugabo akavuga ngo ndagubaka ivyo bintu icambere nasanze ari urukundo rw'Imana urukundo agape urukundo nyarukundo rudahagaze ku kintu icyo ari cyo cyose ukumva ukunda umuntu gusa atakintu uhagazeko icyo kintu urwo rukundo utarufise biragoye ko ushobora kubaka urugo ngo bikunde kuko iyo umuntu mumaze kubana uramubonamo ingeso cyangwa ibyo wari wamukundiye bigahera rero urugo bikanga ariko urukundo agape ntiruhera rugumaho ikindi kigira kabiri ni ukuba umuntu afise ukwihangana kuko iyo utihangana biragoye ko ushobora kubaka nakubwiye nti umuntu murahura mugahura mutakuriye hamwe mufise ibikomere bitandukanye mufise akahise gatandukanye wowe ukaca ushaka ngo amere ko wowe ushaka canke nawe uwo wundi mwubakanye ari umugabo canke umugore agashaka ko umugabo amere uko ashaka canke umugabo akifuza ngo umugore amere uko washaka ivyo bintu ntibikunda oya ivyo bintu birafata umwanya kugira ngo umwe wese ashobore kugera ku rugezo yumva mugenzi we akamenya ingene amujera si ikintu gikorwa mu munsi umwe oya hama ikigutuma rero ivyo byose bishoboka ni ukubakira ku rufatiro fondasiyo y'urugo rwanyu mbega niyihe mwubakiye ku Mana rero umuntu asenga umuntu ayubaka urugo rugakomera n'umuntu arusengera kuko hari umwansi arugwanya ruhiga buri munsi ariko reka twande dusoma ijambo ry'Imana turasoma mu Bikorinto ba mbere duhere ku gice ca mbere dushikane igice ca 13 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku windwi haravuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringo uvuga canke icuma kivuzwa kigasamirana ariko uravyumva kwa rukundo kandi naho nogira ingabire zo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi ariko ntagira urukundo noba ndi ubusa kandi naho notanga ivyanje byose ngaburira boro kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko ntagira urukundo ntaco vyomarira umberera ibanga ry'urukundo ituma rukenewe ngo urukundo
rurihangana. Rugira neza. Urukundo ntirigira ishari. Urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Urumva? Ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi. Urukundo rurakomeye, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose. Wizera byose, wizigira byose, wihanganira byose. Amen. Umbise urukundo, urukundo iyo utarugira, kandi urwo rukundo kugira ururonke nukuri urukundo rutangwa n'Imana. Urukundo rutangwa n'Imana. Rero igihe ugiye mugabe mpava ndakerekera n'uyu mujene, kubera niba uyu munsi bari menasi, kuko nka twebwe by'ukuri abantu bubatse kera kameme twari dufise urukundo, twari dufise amavaleur twahawe n'abavyeyi, bakakwigisha ingene wubaka, bakakwigisha ingene wihangana. Urumva? Twebwe byaradufasha cyane gusumba abana b'uyu munsi. Ari naco gituma mpava mpa umwanya uyu mujene atubwire ingaruka bariko barahura nazo, kuko turabona ingo zubu nukuri zimara umwanya mutoya. Ego ahubwo tudatevye reka nawe tumuhe twumvirize iciyumviro ciwe kumure ndaza kukugaruka ko nawe. Ego turaza kudevelopa ivyo bintu bitatu watubwiye. Wa mujenewe sabwe uraho neza? Turashima Imana cyane. Ego nawe urafise icyo uvuga kuri iryo banga ryo kugira ngo umuntu ashobore kubaka neza? Cyane gose nkuko bariko barabivuga. Kandi utarubaka? Ego cyane gose ko naho narubaka hari ivyo ndiko ndabona cyangwa hari amakuru turiko turabona. Ego. Narashobora rero kuja ku muriri kugira ngo abariko baratwumviriza ndetse na twebwe twumvireho. Ego murakoze cyane. Ndanezerewe cyane kuba kino kiganiro kuko niyumvira neza yuko hari abantu kigomba kugira neza uko vyagenda kose. Nukuri. Ndi sûr kandi ndi certain ko hari abantu kanaka bagomba gutabagwa biciye muri buno bumenyi. Umunsi rero naje ndi calme, naje ndi attentive kubera iyo twiganye mbashaka ko donc ikintu zokoresha kugira ntibiseseke. Yes, zokoresha no muri kazoza kikazigama urugo. Kubera iki tugomba kugwana intambara zose zishoboka kugira ngo urugo rukomere. Ni kubera yuko ibintu byose bihera mu rugo. Donc umwana yavukiye mu rugo ni imbuto y'ikintu kanaka kivuye mu rugo. Bisigura yuko imbuto nziza iva ku kintu cyiza. Urugo rubaye gwiza n'umwana aramera neza, kandi umwana abaye neza igihugu kiramera neza, ishingiro riramera neza. Rero ndanezerewe cyane kuga kino kiganiro. Hama nariko ndumviriza, nariko ndatega amatwi ndi attentive, baratubwiye ibintu urugo rushaka kuronka kugira ngo rugire gute rumere neza. Ibi bintu no kuri nico mbona ko generation no munsi urungano no munsi ruriko rurabura kugira ngo rushe kugira stabilité mu rugo. Kuko nkuko bariko barabitubwira mama wacu ngaha, aba ugerageje kuraba aba bantu bubatse muri iyo misi iheze nukuri bari bafise urukundo nyago. Uyu munsi rero nibaza ko impamvu mubona ko mu rugo biriko biragorana ni impamvu zuko abantu bigishwa nabi. Iyo umuntu yize nabi aca yaplika ibintu bibi, amaze kwaplika ibintu bibi uvyumva ko acakurikira ibintu bibi. Uyu munsi babwira abantu ngo urumva ngo nuraho umuntu ngo ameze uko nakuri yanye urabugize gutya nanye oya mugabo ugiye kubiraba ameze kujyana kuri ya gute. Haraho babwira ngo urumva ngo rabaguza we ngo taye urabingene yumvira urabingene agira ibiki nibiki ivyo onye urabubwira bure canke inzobe cyangwa uraho umuryango cyangwa amoko ibiki nibiki kubizera bene ivyo bintu. Bo rero bene ivyo bintu iyo umuntu amaze kwishyiramo ibintu bene ivyo onye ntashaka kubaka urugo gukuri. Nkuko babitubwiye urugo gubakwa n'urukundo. Bariko baradusomera mu Bikorinto ba mbere cece 13 usomye amajambo hari ahantu ugera ugasanga Bibiri ivuze ngo naho nutanga umubiri wanje wose ugaturirwa kubwa abantu ariko nafise urukundo ngo vyose byo barubusa. Noneho gace bibaza ni gute ushaka kuvuga ati je ndemeye gutanga umubiri wanje kubwa bano bantu ushe atarukundo ofisi. Cyasanga hari ruhande yo gukora ivyo bintu. Mbega intumbero igutumye gukora ivyo bintu ni intumbero iyihe? Mana imbazo cyane. Amen. Rero
normalement ubwo rukundo bariko baratubwira nitwamara kurutahura ngo zizomera neza. Batubwiye kwihangana, batubwiye urukundo, batubwiye gusenga. Nivyo ngomba tugire ko deba gatoya amace duha mama wacu ngahanye adukrotirire. Amen. Rero nka jewe nk'umujene ndiko ndaraba inkundo z'uno munsi ndabona yuko sizo, kuko ni inkundo zihagaze ku bintu sizo oya zose bo novuga ko rumwe batubwiye mama wacu nga agape n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana n'umuntu akunda umuntu kanaka atakintu na kimwe ari karaviza namushaka k'amafaranga ntiyakunze taye ziwe ntiyakunze ubwoko bwiwe cyangwa ibiki tout simplement ni ikintu kiri ndani umva akavuga ati cyujya uwo muntu vraiment ndamukunda ku buryo je peux même sanctifier ndashora guheba ibintu byose kubwiwe. Niko rukundo rw'Imana, niko Kristo yakunze ishengero. Kristo yadukunze atari kuri turi beza cyangwa dufise ibintu cyari tugize gute atakindi kintu na kimwe atumbereye, ahubwo aradukunda tout simplement kubera ko akunda nyene umuntu. Donc amukunda kubera yuko ahari mu gutamukunda kubera ibintu bihari afise. Bo urukundo rero ijambo ry'Imana ritubwira usomye no mu Efeso 5 ku murongo wa 22 habisobanura neza ngo umugabo akunda umugore nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura. Hama umugore nawe cyubahe umugabo nkuko ishengero cyubaha Kristo. Twese abantu basenga wumvise ngo Kristo muntu w'Imana uraca bugufi nukuri uraca bugufi ugatinya urumva yuko hari Imana nyene Imana iteye ubwoba. Umugabo nawe ngo akunde umugore nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura. Bantu b'Imana ico rero nico ijambo nico rero kinanira abantu. Rero iyo uri kumwe n'umudamu wawe nimbura umushinga ntawe ukwiye kumenya yuko uramukunda numukunda yakoze ibintu vyiza numukunda yako yinjiza amafaranga canka asa neza canka agira gute uramukunda tout simplement kubera yuko numugore wawe n'urubavu rwawe. Nimvira yuko atamuriro hitana runo rubavu rwiwe ngo rufate nabi areke kugoza canka areke kurugira neza oya umuntu arakunda urubavu rwiwe kubera ko n'umubiri wiwe. Rero tanke umuntu akoze ubukwe n'umuntu ntamubone nk'umubiri wiwe agatangura kumubona nk'akantu mengo nakantu kagakinisho ngafise canke akantu keza zozararaba. It's a problem, ni kibazo gikomeye cyane. Umushinga ntakiye kwishiramo yuko umudamu n'umubiri wiwe. Abajavuga ati koma atamuntu yoza ngo ashobore kugira gute konona urubavu rwanje rucumite canke agire gute canke arushire ku ibintu bibi ngo ndamyemerere. Ya niko nanje ntashobora kwemera ko ari umuntu ashobora kugira nabi umudamu wanje zaba ingwara canke ibiki ukagwana donc kubw'ubuzima bwiwe kuko uramukunda ukongera ukagira gute ukanamwigura. Uru n'urukundo. Rero kuri kano kantu k'urukundo urugo umugabo ni yamenya responsabilité ziwe akamenya position yiwe mu rugo ndababwije ukuri urugo ruzomera neza ruzototara. Umudamu nawe nabe sumize kuba sumize nibiteye isoni kubera ni wabasumize hamu umushinga nawe wawe nawe akagukunda by'ukuri ku buryo ushobora no kukwigura. Urugo muzokubaka paradizo kandi muzovyara n'abana bazima. Impamvu abantu benshi bavuka bafise ibibazo mu mutwe bafise ibibazo indani mu mutima nikora yuko bavuye ahantu habi. Ivuye mu ituta ribi urumva ko nawe bishe bikurikira ko ziba ingorane zikomakomeye cyane. Akana kambere n'urukundo. Tuje ku kakabiri kwihangana. Bantu b'Imana babitubwiye neza. Mumenye ko umuntu wese avuke ngaha mwisi il doit être influencé par le milieu. Hariho uko atahura ibintu canke afata ibintu bivanye n'ahantu kana kagize gute yavukiye. Rero ivyo tugiye kubana yahuye navyo sivyo naje nahuye navyo. Ikintu cyambere nimvira yuko je nkwiye kwihanganira faiblesse zawe hama nawe ukihanganira faiblesse zanje. Nimba twubakanye je umushinga nta nihanganire faiblesse zawe hama nawe nk'umufasoni wanje uhanganire faiblesse zanje. Nitwazihanganira ni uyihanganirizi wanje hama nkihanganirizi wawe biragenda neza cyane. Nibaza yuko ico la jeunesse turakwiye kukimenya bariko nivyo aba bashoboye bubatse muri yo misi heze twebwe uno musi tutariko turashobora kubera yuko wewe ugenda kubaka n'umuntu wibaza yuko ari marayika babwira ngo urumva ngo nkene umeze gutya nawo muri fiançailles aba bana b'abakobwa canke aba basore n'abahungu bose ugasanga aragerageza kabisa ahuye no mufiance wiwe akamwereka yuko ari tutwa gucyanya. Inshuti nube wewe garagara uko uri ugaragaza ukuri amenye faiblesse zawe hakiri kare hama nawe mugiye kubaka umwe wese amenye ngo ngiye kwihanganira faiblesse je singiye kubana na marayika kwera marayika mubwiye umubwiye B mugabo umuntu yabaye influence par milier yahuye n'isi arafise ivyo yahuye navyo kandi arafise uko vyamugize. Donc umuntu agizwe n'amakuru yumvise muri kahise canke ibintu kana kagiye arabona
rero ivyo bintu yahuye navyo muri kahise ivyo yabonye canke amakuru yumvise muri kahise arafise ko yamugize rero ihanganira izo faiblesse ziwe ari cyo adashoboye gikora hari abantu ngo nigeze kumva amakuru ko hari abantu bigeze gupfa korogate nkurumva wewe ngo ufyonze hariya hepfo undi ngo ufyonze hejuru barapfa ivyo wowe rero ko yafyonze gucyonye ukabona ko vyamunaniye bimufashe igitanda ngo ni gishashi biki nibiki none ko umushwane ngo ntashashe wowe ntubishoboye none ibaze amen iyo umuntu agomba gutora inyishu ivyo bibazo uhitana ca kindi mugenzi adashoboye ukagikora umwanya ataratahura kugikora ni wagikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu ikindi gihe uzosanga nawe nyene vyagiye mu mutwe kuko uko umuntu abona arahinduka akandi kanyuma ngomba gusozerera ko niko kantu kari very important très important gakomeye cyane gusenga abantu b'Imana gusenga urugo gubakwa n'isengesho gusenga nico kintu cya mbere cubaka isengesho nta gikorwa na kimwe gaha musi y'izuba kitubakiye ku isengesho gishobora kurama Yesu Kristo niwe cyitegerezo cyacu mu bintu byose yarashoboye kuvuga ubutumwa bwiza yarashoboye gukonvenka ntaca atabona misi impemu muga mumenye ko yakesha amajoro asenga yava kwigisha ubutumwa bwiza akagenda gukesha amajoro asenga none nimba Imana nzima iyambitse umubiri ishobora gukesha ijoro ryose rikirasenga kubwo ubutumwa bwiza kandi ivyo yo bishobora itanindira senga wewe wibaza yuko urugo rwo kubakwa n'amajambo Marena arafise limite pare arafise limite hari ikintu pare ashobora gukora canke Marena ashobora gukora kitokorwa n'amasengesho hariho n'ikintu amasengesho ashobora gukora pare na Marena adashobora gukora iki kintu abantu bakimenye umuntu ari muri 3 dimensions ni mwemu n'umushaha do mubiri ivyo bintu vyose umugwaniza ashaka kubitera rero we utashiraho amasengesho yangwa azigame iyo mwemu n'umushaha n'umubiri wiwe kugira ngo bikoreshwe n'Imana ndakubwije ukuri Rodiabra azomukoresha Petero umunsi umwe nawe vyigeze kumushikira yari intumwa y'Imana ari kumwe na Kristo atangura Yesu aravuga ngo urumva ngiye gupfa mu minsi 3 hama ku munsi ugira 3 nzozuka mu bapfuye Petero amaze kumva ko Yesu agira apfi atangura kuvuga ngo ivyo ntibikabe Yesu aramubwira ati herera inyuma Satani kuko ivyo wabaye sivyo data mwijuru agize gute ababaye rero dukwiye kumenya yuko nimba ufise umupfasoni cyangwa ukagira umushinga ntaye arashobora gutegwa rero ku neza yawe musengere nawe gusengere umushinga ntaye sengera umupfasoni wawe umupfasoni sengera umushinga ntaye wawe nivyagenda gutyo onye muzo muri abakozi b'Imana beza kuko n'ubwami bw'Imana buhera mu nzu y'Imana buhera mu rugo nibwahera mu rugo buzoza no mu nzu y'Imana buze no mu ruvyaro bugi igihugu kimere neza gitotahare mu mahoro mu munezero no mu kugororoka n'isi yose igire gute igubwe neza mwarahezagiwe cyane gose urakoze cyane reka dusubire ku muvyeyi wacu inararibonye niwe kumbure azi vyinshi ndetse no kudusumbya duhereye ku kintu ucurukundo mama ikintu ucurukundo urumva yuko ngo umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe hama ngo umugore nawe ngo akubaha biga urashobora kuduha utundi turorero dutatu tujanye n'ico kintu c'urukundo kugira ngo abariko radukurikira abatabizi abariko barabijamwo abari mu nzira yo kubijamwo bamenye ngo kumbure ninakoraka nzoba nataye ya nzira y'urukundo ninajaha nzoba nataye ya nzira y'urukundo ninakora ibi nzoba ndi mu nzira y'urukundo kazi reka ndabasomere ku murongo wa 4 mwumva icari c'urukundo kuko haraho umuntu aruvuga mugabo ijambo ry'Imana hariko ruvuga urukundo nyakuri ruvuga ngo urukundo rurihangana bisigura ngo hariho ibintu bigoye uhura navyo cyane cyane mu umuntu muje kubakana hariho nk'umuntu akubwira ngo jewe ngukuntu umugabo wanje ngo ahirira ngo wapi okay guhirira bikaba ikibazo seboro siwe bariko arabyigira ariko iyo mukunda ibyo nta nico bikubwira urumva cyangwa wundi akakubarira ngo urumva ngo bantu biwabo ngo urumva barangora ukunuko we nk'umugabo umaze kubona ko umugore wawe bariko baramugora kubera ico kibazo utagikemura kugira ngo urugo rwawe rubemwe amahoro rubemwe amahoro hari abantu usanga vy'ukuri ahubwo baca bafasha nabi wabo gutoteza umugore none uko rugomba gogira donc rero urukundo rurinda kwihangana urihangana ukavuga ati naho abiwacu ndabakunda
nteza gutwara solution kugira ngo urugo rwanje rubemwe amahoro. Gwiha ngo urukundo rurihangana. Cyangwa umugabo ugasanga afise n'iyindi ngeso runaka aracakunda kugenda n'abagenzi biwe ataha ijoro agira iki, umugore akavuga ati wapi jewe sinaje kubaka n'inzu, naje kubaka n'umuntu. Urumva urukundo urihanganira n'ibyo, hama wewe ukamwakira neza naho abatashe bwije, hama ukamuganiriza buhoro buhoro, ukamuzana buhoro buhoro ku buryo umwereka yuko ivyo bintu bitakuryohera kandi ukabivuga mu bugwaneza. Rero umuntu vy'ukuri afise urukundo amenya kujera ibintu neza. Ikindi ngaha bavuga ngo rugira neza. Urumva iyo ufise urukundo ugakunda umuntu wifuza kumugirira neza, niho kwifuza kumubabaza. Urumva ngo urukundo ntirugira ishari. Mbega urazi ko hari n'abantu nigeze kumva umuntu ngo ababazwa nuko umugore bavugana nabi wabo, ngo barasengera hamwe, ngo baravugana, ngo baragira amaprograme. None ico kintu ukunda umuntu wobabazwa nuko umudamu wawe cyangwa umugabo wawe akundana nabi wabo. Mama hawo nibuka ko hariho n'uwundi mugabo yarafuhira umugore wiwe ngo aguma twenga, kandi uwo mugore nawe yatwenga neza, ari umugore mwiza. ngo akaca akamubwira ati no ntibibaho, kirazira kuguma utwenga ngo umwanya wose ngo uguma wanikira amenyo ngo hajya ngo ibaze. None vraiment gutwenga se deja kutwenga n'ubuzima bwiza bituma n'umuntu amererwa neza mu magara. Hariho utuntu iyo ufise urukundo utahura uwundi. Uriko urabyumva ngo ntirugira ishari, ngo urukundo ntigwihayagiza. Mbe urazi ko hariho abantu asuzugura umugore we ngo kubera adafise ibi canke atize canke atabana, ugasanga wari ko arihayagaza ko ari umuntu w'igitangaza. Narumvise couple imwe umugabo asuzugura umugore, akihaye amashuri yize, akihaye amaposte yo kifye, akihaye ibintu wumva akarorero. Je ndafise umuntu numva nivyo nabonye n'amaso yiwanje numva n'amatwi yanje. En fait uwo mugabo babanye n'umugore wiwe, we yaravyaye hanze, hama bagera mu rugo ntibaronka umwana, bamara igihe vraiment batavyaye. Ariko umugabo yarabwira abantu barengana, yo ngo jewe shanda komeye, ngo rega je sindi ngumba n'uyo mugore, ariko vraiment ngo kugira ngo abeho ngo atavyara, ngo je ndifitiye umwana ngo kandi arakuze, akabivuga umugore bicaranye, ngo nta soni wewe ngo kubutavyara. Uribaza akurumba nk'ico gikomere. Urumva nk'ico gikomere. Umuntu urafise urukundo ntashaka kwiyemeza ku wundi, ntashaka gukomeretsa uwundi. Yerekane ko hari ico umurusha. Oya, iyo ukunda umuntu ntiwifuza ikintu na kimwe kimubabaza. Urumva ngo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni. Urumva iyo ukunda umuntu vraiment uwo muca inyuma, uwo muca inyuma ko ari umukunda. Rero iyo ukunda umuntu wirinda ikintu cyose gishobora gutuma uwo muntu umutima we ubabara. Urumva ntiwokora ibitekerezo cyangwa utamajoro umugore uje mu marigara akubuza ibintu nabiriya, cyangwa umuntu atamwumvira. Hariho igihe umugabo aguhanura nk'ibintu ukabyanga, bisigura ko utaba by'ukuri umukunda, kuko ukunda ntiwifuza kumubabaza ngo ntirondere ibyago. Ugasanga umuntu arahisha, ntashaka kubwira umugore, ntashaka kureka ubutunzi afise, amakonti aranyegeza, cyangwa umugore aranyegeza umugabo, basenyera ku migozi ibiri. Ngaho igihe mukundana musenyera ku mugozi umwe. Nturondera ibyawe, urondera inyungu y'urugo. Irwo ni urukundo gukuri. Uriko uravyumva? Ngo ntigwiciraho. Urumva urukundo ntigwiciraho. Hariho n'umuntu agwa mu ntege nke, basha ukaca noneho ukubita très sérieusement. Ugashaka ko umva ukicirayo ukavuga uti wewe hari ikintu woshobora, we hari ikintu kizima wozana, yanahura n'ikibazo agahomba yari muri business, we nikumeze ubutunzi bwacu waramumaze, nta n'ifaranga ndosubira kuguha, ntaki. Urumva ahubwo aho kumutera intege ukamubwira uti naco ibyagiye n'ibintu
bizogaruka ukamwereka ko hari umuntu nakunze umugore ariko umugabo yari yagiye hanze hama umugore amusaba amahera murungikire kandi yari menshi amadolari arenga 6,000 barayiba umugabo ari hanze umugore aratumutwa aragira ubwoba umugabo urazi yamubwiye genda uryame genda uruhuke amahera n'ikironderwa kikaronka uriko uravyumva ibaze urukundo aravuga ati amahera yagiye none n'umuntu acata umutwe yirirwa aramwe barabara arondera siki ariko hari uwundi avuga ati hewe ntagusangaho ndakwimbira deja aranababaye kubera bamwibye noneho nawe uciye umwafonse ariko urukundo wihanganira n'ivyo ntigwiciraho urumva ngo nigwiyumvira ikibi ku muntu mbega urazi gajiji atari urukundo hama kwikeka umuntu yabona mu telefone ntiyitabe basha buhari mu biki ari kumwe nande ariko akore ugatangura kumonta amasene ukayashiraho ariko iyo ufise urukundo ukunda umuntu atitavye vuga uti ishobora kuba itari hafi yiwe ishobora kuba iri kuri charge canke yagiye akanateba ukiyumvira ko yahuye n'ingorane hari uwundi aca kubwira ngo vuga abo bagore uvuyemo vuga abo bagabo uvuyemo aya masaha ari donc ukumva abantu barikekana abantu byerekana ko hariho atarukundo ruba ruhari haba hari ikintu c'icizere cyamaze gutakara hagati y'abantu ariko abubatse bari bakwiye kugiranira icizere urumva ngo ntirunezerezwa ukugabitanya kw'abandi iyo uguye mu ikosa umugenzi wawe aronse okaziyo yo kukubabaza kuvurapa très sérieusement ariko hari urukundo ubago imisi yose habaye icagura kompatisa urereka umuntu ko muri kumwe ariko iyo ataruhari ahubwo n'induru ziba zitanguye ngo ariko runezeranwa n'ukuri rurenza ko muri byose gwizera byose gwizigira byose wihanganira byose urukundo rugira neza gusa urukundo ntirubabaza urukundo aho urukundo ruri nta kubabazanya haba kumvikana bakwihanganiranira haba gutabarana haba gushigikirana urumva rero urwo rukundo nk'uko uyu mwana wacu yagiye kubivuga urwo rukundo ikintu gishobora kurushigikira ugatuma ibyo byose ubishikako ni ugusenga ni ukugira fondasiyo y'urugo rwanyu umwami ashobora kubaha ibyo byose muba mumwifuzako nicyo numva novuga murakoze cyane ngarutse kuri uyu mujene wacu kumburengira arabona ingene ibintu biba bimeze n'izihe ngaruka zishobora kuba ku muntu atamenye ibanga ryo kubaka intibaza ko ingaruka ni nyinshi cyane rwose muriko murabibona muri kino gihugu kumbure nuko tutagira kwihozite no mu yandi mahanga ibiri kubera mu Burundi nizo biri kubera no mu yandi mahanga rero ingo nyinshi zirasambuka abantu ugasanga baragize ibibazo nico bituma ubona hagwiriye abana benshi mu mabarabara ku mpamvu z'uko bari mu ngo zidatunganye umugabo n'umugore bashwanye bacanyemwo umwe yasanze ari incapable gushaka gutunga abana akagira ahantu barambirwa n'ubuzima barimo no kuvuga ko uretse kwingo zishaka guhungabana bamwe ugasanga bagiye no kwihereza ibintu byo kuyayura umutwe nk'aba abadamu bikini bigasanga basigaye banywa bakarenza kugira ngo yumve ko bimuhaye amahoro abana nabo nyene barashobora kuba victime rero hari ingorane nyinshi cyane zimatanye n'ivyo bintu byo kutamenya cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje barandowe no kutamenya ego ni ibintu byo kwirinda cyane amakupure ariko aratwumva ngaha arashobora kumva no majambo bakaja kuyaplika kugira ngo kumbure tugarure espoir ku ngo za kino gihe nukuri birababaje cyane gose ibintu biri kubera muri kino gihe mu ngo ego nimvira ko nk'umuntu yoramuka yumvishije kino kiganiro bishobora kugira partage abandi bantu bubatse kugira ngo bashobore kubaka urugo rwiza ego nuko urakoze ego birababaje mugabo naho biruko hari hingo zimeze neza ego kandi nibaza yuko utabonye ngo mbi gusa ariko nanziza uramaze kuzibona hari byo kuri mbega urugo rwiza nago ruba rumeze gute
rukwigisha iki wewe nk'umuntu atarubaka nk'akarorero kuza umaze kubona atuka ndazi ko zihari ingo nziza zirahari ingo z'amahoro ingo z'umunezero ziruzuye kuri wewe utarubaka urumva urugo rwiza umaze kubona canke umaze kumva rugufasha iki muri kazoza ko kubaka kwawe? Murakoze cyane. Nivyo kuri hariho ngo zubatse neza zirahari ndamaze kuzibonesha amaso kuko burya donc ugiye kuraba hariho ngo tugendera nk'akarorero nk'aba Mahawuri ibaze Mahawuri nta munsi numwe turaza ngahanye gukora ibiganiro agira umuntu atwirukako ariko twaragiye no mu ngo aho mugenda mukavuga ubutumwa bwiza bakabirukangako bakabasura bareka no kutuzimana pe mugabo ngaha nyene niswe naswe twatugoye neza cyane bo rero iyo mbonye ngo zubatse neza birama espoir ko bishoboka kuko yaba tutarabona izubatse neza twovuga ati attention na bino bintu nta cyemeza na kimwe ko tuzogira gutuzobivamo rero ingo zike cyanke nyinshi dushaka kuba tuzi zubatse neza ziraduha ingufu ko bishoboka kandi zukuri birashoboka kuko igituma bishoboka no gutuma bishoboka arahari ni Kristo Yesu mu rugo adahari nabishoboka mugabo tanke agihari mu rugo birashoboka nukuri yego. Urakoze cyane akajambo kanyuma ku muvyeyi wacu ari buhanure abantu bariko baradukurikirana kumbure bataramenya iryo banga ryo kugira ngo bubake neza. Kaze baravuze ngo urugo ruryoshe urugo rwiza kwa mama Raure nivyo mubona kandi nivyo ariko nagira ndababwire ibanga rimwe mwe mukira bakiri bato n'abandi bato bariko baranyumva urugo suko ibintu byose biba bigenda neza oya haba hari mutuntu tuba hagati yabubakanye ariko ukiga kuvyihanganira ukiga kumva ngo sincansambura ngo habaye iki ivyo rero kugira ngo bishobore n'ubu ndasubiye kwensista mbwira abantu bose nukuri urugo n'ugw'Imana urugo rwatangujwe n'Imana rero bwira Imana ivyo ubona bitariko biragenda neza kandi umwami Yesu yaravuze neza aravuga neza ati ni amahoro ni mwaya yerene yatugabiye nono ati ndabasigiye ndebagabi ati kandi singaba nkuko abisi bagaba isira iragutiza umunezero uyu munsi ejo ukawubura isi iragutiza ubutunzi ejo bugahera ariko amahoro Kristo yaguhaye nta kintu gishobora kuyagutwara no muri ibi byose biba biriko birakugora usaba amahoro yo kuvyihanganira kandi ugakomera kandi ukibera amahoro hanyuma nabo mubana ukabaha amahoro kubera hari amahoro wakiriye umwami rero bantu b'Imana n'ukuri ndasubiye kubatera kama gira fondation Imana y'ingo zanyu arabari muri zo naho bari ivyapfuye Yesu arabizura nukuri arabizura we muronderano umwete nabo bagiye kuzubaka mubazi ndakeneye umurugo gwiza ntegura urugo ubisengere hama kandi ni wanarushikamo ntucuvuga ngo naronse reka mpagarare ega hari abantu basengera urugo bamara kuronka bakabivamo bagaca bidibamira umva ahubwo urugamba ruratanguye nico gituma dukwiye kubakira kuri Kristo niwe fondation idashobora kunyiganyiga ngo ububatsi babiri umwe yubatse ku musenyi undi yubaka ku rutare urumva imiyaga ije murumva ko inzu itagwa cyo kimwe ni iyo ku rutare niyo niyo ku musenyi bisigura renga urugo rutubakiye ku Mana riri ku musenyi igihuhusi kije biroroshe ko rusenyuka ariko ugubakiwe ku rutare rwe Kristo ikibazo kiraza ukamenya ngo n'umwansaje mbega umwasi ndamugwanya gute kuko uyu munsi usanga abantu benshi bahangana hagati yabo hagati y'umugore n'umugabo ariko ntibarenze amaso inyuma ngo barabe umwasi yishije inyuma y'umugabo canke yishije inyuma y'umugore rero ni ukugira attention Satani ntakunda urugo kandi ivyo oye mwitanguriro niho byagoraniye umunsi kera murumva ko byatanguye kera rero umunyabwenge amenya iki jambo ry'Imana rivuga uwaguhaye urugo mbega avuga iki agusaba iki kugira ngo urugo ashobore kurubamo aravuga ati umugabo ukunda umugore wawe
umuproteje. Mugore ubaha umugabo wawe. Rero ni wakunda umugore wawe n'umugore azokubaha. Kandi n'abana muzobarera mu rukundo rw'Imana. Numva ari byo norangirizako. Urakoze cyane. Reka ndabashimire kubw'ikiganiro ciza, kubw'impanuro nziza no kubw'inyigisho nziza. Nibutse abakunzi bacu yuko twari mu kiganiro kivuga ngo bega nirihe banga ryo kugira ngo umuntu yubake urugo rwiza, urugo rugume, urugo rushikame. Nuko ntarinze ndabisubiramwo kumbure bavyumvise, nta kindi numva no kongera ko kuko mwagerageje kubivuga bikwiriye. Reka ndabashimire, shimire n'abakunzi bacu bariko baradukurikirana, ariko imbere yuko turangiza reka dusabe umuvyeyi wacu Mama Khaoure aturangirize. Ego Mana yanje, mwami wanje, ndagushimiye kubw'ikiganiro ciza uhejeje kudukoresha. Sabira umugisha w'Imana umukozi wawe Aroni na Gisirene bariko baranima kino kiganiro. Mwami Imana, ndasenze rero nsengera n'abantu bose bazocumva ngo mpwemu w'Imana z'abarongora z'abatahuze kugira ngo umuntu wese yubatse urugo amenye ko urugo atari urwiwe, urugo n'urw'Imana kandi azorubazwa. Rero asenge aruragize uwarumuhaye, kandi nzi neza ko umugambi w'Imana ku rugo n'umugambi mwiza cyane. Sengera n'abatarazubaka nabo ngo bagire umwete wo gusenga no kwisunga Imana kugira ngo batoranirize urugo rwiza, kuko urugo rwiza ni paradiso, urugo rwiza ni Edeni, urugo rwiza ruraryoshe, ariko urugo rurimo ibibazo n'ukuri n'umuriro udahera. Ariko ndifuriza abantu bose mukunzi mwiza ko ubahezagira kandi ukabatahuza ko bakwiye kwisunga wewe muri byose kugira ngo baze bagire ingo nziza kandi bazogire n'ingo nziza muri kazoza kawe. Tata ndagushimiye kandi ndako ninaje icubahiro kibi cawe n'amashimwe yose aba yawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen.